Diaspora irasinzira. Inyuma y'ibikorwa vya diaspora muri leta ya Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatanu ni urongoye Diaspora Ndundi hamwe n'umuserukizi w'u Burundi muri leta zunze ubumwe za Amerika bashika muri leta ya South Dakota aho bagiye kubandaniriza ibikorwa. Samuel Ndayiragije arongoye Diaspora Ndundi ku isi yashitse aho muri South Dakota igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo, nayo Jean Bosco BAREGE aserukira u Burundi mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika akaba yashitse igihe cy'isaha 5 z'ijoro. Ikigenza izo ndongozi sikindi no guhura n'abarundi baba muri South Dakota kugira ngo baganire ku kungene abarundi bari hanze bose bo kwiyunga bakaba umwe bagaterera mu migambi y'igihugu cabibarutse kugira kizoshike ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe kandi buteye imbere. Yaba rero umuserukizi w'u Burundi muri Amerika hamwe na Samuel Ndayiragije arongoye abarundi baba mu mahanga bashitse ku kibuga c'indege ca South Dakota, abarundi babayo babakiranye igishika. Abarundi baba muri South Dakota baja guhura rero n'umuserukizi w'u Burundi muri Amerika Jean Bosco BAREGE hamwe na Samuel Ndayiragije aserukira diaspora igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo kuri uyu wa gatandatu gushika igihe cy'isaha 12 z'umugoroba mu masaha yo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Harategekanijwe nahone igikorwa cyo kwitangira inyubakwa ya Diaspora Ndundi izokubakwa mu gisagara ca Bujumbura muri hegitare 6. Iyo rero ikazoba ari ikimenyetso c'inguvu, ubumwe n'ubushobozi bw'abarundi ba mu mahanga. Diaspora irasinzira.